Iri si we riryoheye gusa n'abandi rirabaryohera kenshi cyane ahubwo kuko ahantu nagiye ndakurira nta rindi bampamagara kuko twarakunda kubera papa nyine n'umuntu nyine ugasanga rero nk'ubu ayintumye ugasanga nta nubwo nkunze kuyimuha cyane. This is Flash TV. Shine to progress. Yeah man, alright, everybody, hello once again, hello everywhere you are, kiza from Mazana not to the Mulan, Inyoni Flash TV 247, and clear on the side, the sun is right, the fellow, okay, you can try, no more, for Mateka, Masana Mubananga, and Nitwe, Inyoni, Abasore, when I call. Baje babukereye abasore yuko baje bameze neza. Mambo vipi guys? Fresh tu. Turashima tu. Urabona nakanye bwacu wamaje mwana bikoze bone uko abasore bujumbura barahuma. Birasanzwe kimwe gusa umunsi wose nkuko ari mushasha natwe turagerageza tukagaragara ukundi gushasha. Iri si we riryoheye gusa n'abandi rirabaryohera kenshi cyane ahubwo kuko ahantu nagiye ndakurira nta rindi bampamagara kuko twarakunda kubera papa nyine n'umuntu nyine ugasanga rero nk'ubu ayintumye ugasanga nta nubwo nkunze kuyimuha cyane. Twishima kuko harabo tuvuga ngo ni beza ejo baja muri Miss Burundi tugasanga ikibanza ca mbere ntibagitwaye ahubwo tukaca tubona nabo twaba tutemera the first place bakayitwara uko yabyagenda nikubera ko conditions baba bafatiye ko zitabari z'ubwiza gusa. Urakoze je nk'akarorero kwico c'ubwiza ndavye nka mama mbona umenga niwe mwiza wa mbere mbamona mama kari mwiza kurusha abandi. Mama wawe bashizemo ikintu bita affection nuko nyene mugabo tugiye kuraba baravye amashure iryo higanwa ntiyo gitabira mugabo bavuze ati barabubwiza ndumva ari je ndumujaji ategeza gutwara iryo kamba rya Miss Burundi. So muri bande mwazanywe niki mubanze mwibwira abantu muri rusangi ku kazina abanyitwa proper brave man animals boy brave man dusanzwe dukina udushort movie muri Vyihoze TV comedy muga comedy ntabwo tuvuga kiri confirmed umwanya n'umwanya turashobora tukogikurako anytime ako kwa comedy muvuga bati karashobora no kuva ko anytime umwanya ari wose turashobora kugakurako bivanye n'ukuntu ibikorwa biba ariko biragenda kuko ejo urashobora gusanga twasizeho umuziki ejo ugasanga twasizeho movie baro dushobora gukina movie y'umubabara atari yo gutwenga twagumye tuvuga ko kari comedy kandi tuzigo comedy naho ni kintu umwe wese akibonye ategeza gutwenga duce dushaye ikintu kidatwengeje urumva ni rero ucumenga twakereye ibintu tutazi ico bisobanura. So ubundi okay umusara nawe tumumenye saza ni impore umazina yanje banyitwa Nyundo. Ese bituboneye ko ndakwita umuzaza ari mbone ko umusare ni umusore nyine akwiye w'imbaraga. Niza Nyundo niyo mpamvu bamwe tukakwita umusaza kandi bamone ko umusore cyane Nena byitwa mwe basi muri bagenza nibwo nawe badashaje menga byari kirasine we mbona you look very young ugereranije nawe. Apare ya Nyundo rero akandikaga kuko nibaza ko naka kazi. Irindi banyitwa Mugisha Jean Bosco. Muri Vyihoze TV. Mu byo njejwe ndajejwe nyene kuza nyene ndagira utuntu nyene dutwenza abantu katuraba ugashobora kumbona ukaraba kuri telefone kuri Fibi canke kuri YouTube
ukandaba nk'ubu bishobotse tugahura mu ibarabara warandevye ngaho ku telefone nkaba nagize n'ikibazo bigashoboka ukaza ukaraba kavuga ati uwo muntu ntimumurenganye haraho ndamuzi Rega nyundo nkubona kugira ngo mpenze pe. Atwenganye ngakumbaga. Biravana n'ivyo wowe ushaka ndagutwenzemo. Wanantwengeje. Mera mugenzi wawe. Je kwizina niswe na papa na mama. Ya nizina ry'ikirundi. Nta numwe atwitahwa umurundi. Kwizina ni Twashimirimana Apolinare mu kirundi. Kwizina ry'akazi kuri Vyihoze TV cyane ko tugiye gukura ko iyo ku kajambo comedy nitwa Mani. Jene bisomye nabe nasoma ngo Mani. Bivana na pronunciation y'umuntu. Benshi ndazi bosoma Mani, benshi bosoma Mani. Ariko ubu hano kuri TV ndavuze ko nitwa Mani. Isiguro. Mani isiguro yoshobora kungora gusa novuga origine canke se aho kazina kavuye. Okay. Mu ncamaka kazina nagakuye kw'ishure. Ndi kw'ishure na kujya kuntu umuntu agira impararo. Nakunda gukoresha akajambo timani ngende kubwira ikintu utabona mani uko nuko. Mani kigeze gukarotora mwise. Okay. Ngo mani ngurabona ngo mani ngutagize yonoze. Okay. Hama hari abaye feriere 7e 8e 9e marona hajya ko abari abanyeshuri usanga novuga babashusha ukuntu. Nawe uri muri superieur ukuntu. Okay. Cyane agiye baba kukeneye kuba kuri ama devoir n'ibindi baza bavuga ati mani turamurondera nanje nka chanza. Okay, aho kazina kaba kavuye ngaho kakaba ariko kabandanije no muri action. Merci. So comedy rero mwatanguye neza na neza ndashaka kumenya mu munsi w'uruze mikro nabonye ngo antete nawe mushefu wanyu sinzi. Duhere kuri wewe nawe araza kwishama. Ntacyo bitwaye. Kumenya comedy mwatanguye nubuhe butumwa neza na neza muvuga ati ubu tuje kubuha abantu kuko comedy hano zisanga zihari kandi nyinshi. Yego. Menga muramutse ashaka bijya kiwanyu muzanye nta n'impamvu yo bihari yuko muza kuza ndashaka kumenya ubutumwa bwihariye muvuga muti turaje guha abarundi. Ubutumwa bwihariye cyane buriho kamaze subize mikoro wayimpaye hanyuma iraza kubandanyiza nange ndishura apre. Oya. Ahubwo reka duhezanye wewe. Nta kibazo. Wewe ubutumwa bwihariye Vyihoze TV je gutanga. Ubutumwa bwihariye kubayireba canke abazumva iyi company canke se yo bayita company canke bayita TV bayita TV ayo twita Vyihoze TV kubazoshobora bose kuyireba kureba ibikorwa vyacu ubutumwa bazobureba indani bimeze neza ibintu ni sawa turigisha ku muntu yashoboye kureba comedy yacu DDB alafe arabona ubutumwa ntashoka bubona aho nyene gusa yihweje neza akumviriza neza asanga yamaze kuronka inyigisho. Uvuga ati kwa mahangiro nyamukuru dufise barabe mu bikorwa byacu. Ihangiro nyamukuru ribarira indani. Indani uwiyangaje akavuga ati reka ndayirebe. Igitangwa umuntu ashobora kureba yagitangwa akabona mengo ntimeze neza akabumva menga bayede gute. Mugabo abandanije areba abona ati ba bantu bayafise objective imeze uko bikarangira arahaseka twenze ababaye gusa agenda twaye ikintu ku mutima kizomufasha. Mera nyundo we ya ngiki bagenda twikitugenza kuza nyene irisi we riryoheye gusa nabandirira baryohera keshi cyane ahubwo kuko ahantu nagiye ndakurira ntarindi bampamagara kuko twarakunda kubera papa nyene n'umuntu nyene ugasanga rero nk'ubu ayintumye ugasanga nta nubwo nkunze kuyimuha cyane ugasanga nije ndiko ndayikoresha cyane abana rero twakuranye nta rindi zina baciye bakura bampamagara kubera papa arinze avuga ati nzanira ya nyundo nkagenda nkayizana ntago byashoboka ko ndayimuha nije nasha ndayikoresha nizo mpamvu reba Neko ndavuga ngo nihe objective principal ya Vyihoze TV. Iyo nyene
intuze nyira intumbero twoba dushobora nyene kugira nuko nyene tugira ibintu bishobora gutwenza abantu hakabamwo n'inyigisho. Izo nyigisho rero nizo nshaka kumenya. Natangiye n'uvuga nti hano muri tele aba comedians benshi kandi umwe wese bafise ango avuga ati je naje atwa nibaza yuko usugutwenza gusa umuntu nkuko bivuze abara n'impanuro bashaka gutanga kuri mwebwe n'ubuhe butumwa bwihariye muvuga ati ubu turashaka yuko Abarundi babumenya biciye mu bikino gutwe none utagishoboye nka mugenzi wawe biremye utegeka mikoro na kimwe reka bimfashe. Murabe kinyi bakomeje ko basanga n'utuntu aho reka nigira ngo abantu batwe. Yes. Ya intego ya mbere dufise no kugira ngo tumenyekanishe ico dushoboye kuko kumenyekanisha ibikorwa abenshi babicisha ku ma social media. Comedy turumva twese ni comedy kandi tumvishije comedy aba ari ikintu cyo gutwenza. Mugabo au début twabwiye ati ni Vyihoze TV comedy mugabo comedy ni ikintu gishobora kuba ari umwanya wari wose. Integero nyamukuru dufise no gutanga impanuro kwigisha Abarundi n'Abarundi kazi mu buryo butandukanye. Nimba mwaragerageje kuraba nka comedy ya mbere, comedy ya mbere twagaragaje ukuntu umuntu agusanga ku kazi aho uri kurakora nimba sanze uri kurasatura inkwi yariza amashure akavuga ati je vraiment ku mashure ku ntamwishura ubu wa mbere ntigera nobera ataki ti vraiment wapi ngaho ndi umumengo ako kazi sinogakora amaruka usanga yabuze amayinite yabuze ya déplacement yabuze canke ayo kugura ipataro canke kirato ukabisanga tangwe kujya madeni murabona yuko ari ahantu birangira mani ndamufashe ngaragaza yuko aje afungura imfungurwa muri restaurant ariko ntiyaronka yo kwishura harinda kumukubita hasi bivanye no kubatemeye kugira iki gukora ngo motive ngo yarize rero hajya tweko turagerageza twereka Abarundi n'Abarundi kaza bari kubaramara amashure ko kwiguga heza amashure ko bidasobanura yuko kwari ubuzo utokora n'ibindi rero tuvuze n'ibindi rero mu byo twagiye turakina ugiye kubiraba nta gikorwa na kimwe c'uburofa twakinye turanatumirira Abarundi bose bashobora kuraba kino kiganiro Facebook na YouTube bakareba ibikorwa byacu ico babona uno munsi hariho ibikorwa by'ubwa mbere umukameramani twe twahamagaye kano ntabwo yabona neza abafanzi bagira batubwira ati yamara bino bintu ntibibona fresh tini murema hari ibi ariko twarageze aho twarageze tuhamagara abandi uno munsi twatugeze nko ku bikorwa 10 kandi tura nubwiza ukuri Abarundi ubuzo biraba nubwo atotwenga ategerezwa kugira icigwa atahanyemo Vyihoze TV wandika Vyihoze TV comedy nubwo ako ka comedy togashira ko ari nayo mpamvu tugiye kumera nk'ugakurako uzoga umusanga ibintu bimeze neza yego umwanya uzo wakoresheje ntuzokwigera uvuga ngo wabufishije ubusa tugire ko rero no muri dohere iwawe abantu rero bitega iki ubu bwavuba murabandanya canke mubararikira kuja kurabiza mu maze gukora icambere na mbere murabizi ko umuntu niwo mubwira ati ni witega ivyo ngiye gukora oya urabanza ukamubwira ati manzo rabi ivyo nakoze ico ushima ugishime ico usanga kitagenze neza nzomenya aho nza guhera nkurikira twotumirira abantu kwanza bakabireba muri commentaire tukabona ico batuvuga ko ico badusaba hama duheze dukora ibibanezera kuko na kare ntitwabitangwe kugira ngo twirorere twabikoza ahubwo turebwe yego ariko ibindi bikorwa twe tuguma turi mu kazi tuguma dutegura yego Nyundo muri mu comedian ukunda mu comedy bo mu Burundi bose ukunda ashika ku mutima amutima ibintu akora keshi harimwo ibyo usanga harimwo impanuro harimwo inyigisho nka mutima arakina ibintu nkumva yuko bimwe binshitse ahantu
murashobora kumbaza hano ubu murashobora kumbaza hano ubu votre question kibazo cyanyu nimagije nti Eh. wowe mukinyi wa filme ukunda mu Burundi Filme. wa comedy Um, hanyuma umukundira iki mu Burundi hari ikintu bavuga mu Kirundi ati uza gutera uburezi arabwibanza je numva mengo bwa mbere no banza nkikunda oya twagukoya eh banza ubundi abubatse sa amububatse amazina amapira avuga ati ubona ko eko inspiration gasore vraiment ibikorwa vyiwe biri beaucoup plus intéressant n'ibikorwa akora cyane ndabikunda ya muri bimwe akora nakuyemo inspiration yego mutera kamo akahe abarundi muri rusangi n'abantu bumva yuko bokumvesisa mwa bino bikorwa mvagenge nka kama totera siritu abajene ubu icyo duhanzwe n'ikintu cyo kuba tutafise akazi en general niko nabivuga birasaba yuko twese twiga utuntu tw'ubugenegene atari ubugenegene gusa ahubwo ari ubugenegene burimwo inyigisho atari zo guha umurundi gusa ari zo guha kila muntu wese ya kamo duteye abarundi cyambere nuko bodushigikira kuko uru rugendo turimo turamutse tutarosa batubiruhande ntaho twokwigeza tukanasaba yuko abo bariko bararaba ibikorwa dukora cyambere nuko nkuko twayivuze bakaraba aho bitameze neza bakadukosora akatubwira ati Burundi bwejo gwaruka gwejo raba n'imico iteze kiterambere ahantu mugira uku mico gihe impanuro zabo tugira twabwiza ukuri tuzozubahiriza kugira ngo tubashe kugira aho twigeze tugongera tugatera kamo abo bose bafise byinshi biyumvira yuko bobanza bakabishira mu bikorwa burya kenshi tushoboye kwiyumvira no kugikora ubufise amahirwe 80% yo kugikora aya ni 20 asigaye nayo gutangura muri rusange rero tuguma tuvuga yuko bakunda ivyacu abarundi bwa mbere dukunda ivyacu no kuvuga abarundi bose byari byiza umukomediye wese canke umumagician abaririmbyi umwe wese ico kintu cyose akora gica ku ma social media canke abantu ari ho hose tukanda tugakunda ivy'iwacu nkuko dusanga mu Rwanda niho kugira ngo uzumve ko baravuza indirimbo ku maradio z'abandi biragoye kugira ngo uze wumve ngo bariko baravuza nk'indirimbo yo mu Burundi mu Rwanda bizokugoa usanga bavuza indirimbo z'inyarwanda gusa kandi bisobanura yuko ibindi bihugu bidafise abaririmbyi bakomeye hoya barabafite ariko babanjije gukunda ivy'iwabo natwe twamagara yuko abarundi bobanza bagakunda ivy'iwabo mu kuvuga turabarundi ivyacu n'ivyabo kuko nakaribi mu kubikora twifuje uko biraba abarundi umbere na mbere abarundi bo nibamara kubikunda bagakunda ivyabo iterambere ryacu rizoca riheza rigira iki risasagare hose ivyo dukorera ngaha umunyamahanga naza agasanga ngaha birakunzwe ageze na hariya azovuga ati burya ibi bintu hariya twasanze bimeze neza muri rusange tuvuga ati kunda ivy'iwanyu imbere yuko ukunda ivy'abandi yego. This is Flash TV. We shine to progress.